Igitondo ciza umuhingamo mwiza ijoro ryiza bivanye n'umwe wese ariko arankurikirana ahagaze ku mbumbe w'isi ni Elma Love wa musore wanyu uko bisanzwe kuri Ndaha TV akumazana inkuru iri ku mwanya inkuru ibigezweho kugira ngo abigishe byinshi nkuko ari mwarimu abigishe byinshi kuvyerekeye iyo nkuru ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So uno munsi mbere ko mbandanya reka mbanze ndababwire tigira subscribe utarayikora umaze kubikora nawe no muntu w'amateka kabisa. Big up sana Imana muhezagire cyane uko ni watuma jewe mbaho ni watuma no munsi mpagara nkavuga ati wow je vais faire ça uno munsi ngomba nkora ikintu nkiki kabisa urimo kora agafaransa gacishamwe. So reka nshimire kandi abantu bose baguma bantera intege abantu bose baguma bambwira ati urashoboye mwana w'igihugu uri kurakora neza ariko nubwo bitaragenda neza hindura ikigiri kimwe se muri abantu babite bamateka cyane kuri jewe ariko imbere ya byose akamanze nyira amateka to yamangaruke tubandanye n'ikindi kintu cyatumye nza kubarondera no munsi ndabwiye ati muze hano mwegerane hano wongenda babwire inkuru nzanye igezweho inkuru iri kirakundwa cyane imbere inkuru ikiri kiravugisha benshi kandi benshi badatahura ariko ngire mbanze ndayibigishe. Ni Elma Love mwarimu uko bisanzwe kumana nanje wanzigire subscribe like share comment amangaruke nanje tubandanye. Yes bakunze ba Ndaha TV reka ndabwire neza yuko umuruko wungana kose uzimwa n'amazi umuruko wungana kose uzimwa n'amazi utinshatse kuvuga iki. Murabizi neza mwese yuko Bizimana Abubakar Karim Sadbi na Bernice yari couple cyane twemera cyane ngaha mu gihugu cyacu muri +257 yari mu couple nk'atatu ya mbere yarakunzwe cyane ariko rero ukuntu vyagiye birahinduka vyagiye bitangaza benshi cyane gushika kuri no mwanya birabavugisha amajambo menshi atandukanye meza abandi mabi bivaye no kumwe wese yabafata. Utire vyari bimeze gute ni neza na neza Bizimana Abubakar Karim Sadbi bakundanye na Bernice akiri muri Ingo Live Band aho twovuga yuko ari kumwe n'abakori wala se n'abandi bagiye batandukanye benshi. Ni Bernice yabikora neza kabisa muri karaoke. Bernice yarakunzwe cyane muri karaoke yarimo Hama Sadbi barabaje mu rukundo barakundana baragumangaho ibintu birashuha nko twabibona ariko mu nyuma Sadbi baravuga ati no Ingo bebe Ingo muri Empire Avenue uririmbe ufise ijwi ryiza ukeneye kubaka career yawe ya music aramutwara ariko ntiyaje gukundana nawe bari muri Empire muvyumvize neza ko yamuzaye muri Empire basanzwe bakundana. Mu nyuma uko rukundo rwagiye ruduga murabizi yuko twese tuba turondera umwimbu mu rukundo rwacu umwimbu nawo nuwuhe nuko twovyarahungu nakobwa n'ibindi byinshi. Rero kuri Sadbi na Bernice byarabaye baraduhereza hungu baraduhereza Liam baraduhereza umuhungu Liam gushika kuri no mwanya novuga ko afise umwaka n'amezi. Rero muri no misi amakuru menshi akumavugwa bese bari baza ati eske Bernice bakiri muri Empire eske Bernice bagikundanye na Sadbi canke bimeze gute ko mbona yamishuhira yo kupostinga na hanaha yahagaze yamishuhira yo kuvugana ahanaha byaheze bimeze gute. Rero nanje nka mwarimu ndavuga ati ibi bintu kambaze ndavyitondere nzovyigeho kugira ngo nzenzanye inkuru iboneka inkuru igaragara uti bimeze gute. Rero inkuru naronse niyi kuri Bizimana Abubakar Karim Sadbi amazi misa mubazi cha Bernice ntacishure ariko asa no wagishishije kuri page yo ya Facebook aho yapostinze ifoto iri kwa majambo avuga ati holala narose umugenzi twiganye akora kuri Regidezo mbwira izina rya quartier X waba tugira umupango wo kuhaca amatara hamashashirako caption yiwe avuga ati asha jewe ni Nyakabiga. Tukaba tuzi neza yuko Ingabire Bernice nawe iwaba asanzwe ari mu Nyakabiga ariho asanzwe aba. Rero ikibazo kica kizani iki eske niwe mwexe wiwe Ingabire Bernice niwe mwexe wiwe kuno mwanya Sadbi avuga. Ndibaza neza yuko twumvirije twashiramo logique turasanga neza yuko umuntu avugwa muri uno mwanya yari Bernice umuntu avugwa kuri iyo caption ni Bernice uko niwe muntu tuzi bakundana na Sadbi uno munsi kwa tutazi vyabo kandi akaba aba mu Nyakabiga. So ibi bintu byavugishije benshi bavuze amajambo agiye atandukanye ariko nani ndavuga ati nka jewe rero nk'umunyarusaku wawe nk'umuntu aje yo kukonderera amakuru reka ndayakuzanire nawe utigeze ubona kugira ngo ubibone kandi umvirize neza yuko hagati ya Sadbi na Bernice ibintu ntituzi ko biri ku murongo ntituzi ko biko biramera neza ntituzi ko yo ari showbiz nkuko dusanzwe mumenyereye Sadbi kuri base ararenze kabisa ujya twaramuhebeye ujya twaramuhebeye kabisa. Ikindi nacyo no bibusa nuko
yuko Bernice mu misiza mfise amakuru yuko ashobora kurekura indirimbo yiwe nshasha kandi indirimbo imeze neza. Ikindi nosika ndabamenyesheje nuko Bernice mu misi zashobora kurekura indirimbo yiwe nshasha aho ariko ntazi yuko zo bari wenyene canke ari kumwe n'uwundi muririmbyi kandi ntazi neza yuko zo yakoreye muri Empire kuko imibano ya Bernice na Empire Avenue biragaragara ko menga ntihagaze neza gushika kuri no mwanya kuva hatangwe kuvugirwa inkuru yuko we na Sadu batameze neza ntibiboneka neza yuko hagati yabo biri fresh ariko twizere neza yuko bizogenda neza ku nguvu z'Imana kuko byose birashoboka kandi byose nta cyana ni Imana. Murakoze kabisa, murakoze cyane kunkurikirana. Ni Elma Love wa musore wanyu nguma ndabazanira urusaku rugiye rutandukanye, nguma ndabazanira update juu ya update kugira ngo mubandaye mwishimira ibikorwa bya Ndaha TV, mubandaye mwishimira n'umuhungu wanyu Elma Love. So murakoze cyane kunkurikirana, ndabashimiye cyane kabisa ku mwanya maduaye. Tuzoba dusubira mu bindi bintu bigiye bitandukanye kuri Ndaha TV nyene. Murakoze.